Imana ishimwe cyane mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho umerereye hose ni Olivier Hakizimana na Nathalie Nyamoya n'uyu munsi tongeye gutegwa iteka ry'ugusangira namwe ibi biganiro tumazemwo iminsi kandi bibandanya biryoha bibandanya bikura kandi nagomba no gufata akanya kugira ngo nshobore kubashimira n'ukuri mukora ibikora inka kuko muradufasha cyane muraduhezagira muratwandikira muradutelefona hari abatugira amawudiyo y'iminota 10 n'ingahe kandi biraturyohera cyane n'ukuri sinobabwira ingene ari natararonse izo audio ari gendonse izo audio tuzumviriza hamwe dushimira Imana benshi presque abatwandikira bose turafata n'umwanya wo kubasubiza tubashimira n'ukuri n'ibintu by'agaciro n'ibintu biduhezagira hariyo message nari mbonye mu maso yanje ntoye umuntu yanditse biraryoha kuvyukira kuri message nk'iyi cyangwa gusoma message nk'iyi ngo yo bakozi b'Imana ngo mwarahezagiwe ngo birenze uko mubibona ngo nuko muvyumva ngo kandi nagomba kubabwira amaudio yanyu arimwo uburyohe ubushobozi bidasanzwe atemba neza mu mitima yacu kandi turizeye guhinduka ko umuntu wese azumviriza ahubwo uko iminsi ihera niko bikomera. Haleluya, Imana ikomeze ibakoresha turabasengera nk'uko twavyemeye. Mbega amajambo aryoshe n'ukuri Imana ihezagire uwo muntu yatwandikiye aka message ariyumva araza kwimenya n'ukuri Imana imuhezagire. Nta kintu kituryoherana cyane cyane iyo twumvise yuko abantu badusengera n'ibintu bidufasha cyane kuko turakeneye amasengesho turakeneye guterurwa natwe no gutegwa intege kandi Imana ishimwe kuri abo bose babikora. Hariyo n'abaturungikira amaudio ntidushobora kuyapartaja kenshi abarimwe ibintu biri personnel canke vyimplika abandi nico gituma rimwe na rimwe kuyapartaja usanga atari ibintu birimwe ubwenge ariko turashima Imana kandi biratwereka yuko hari abantu benshi bariko barafashwa. Hari nk'uwamye avugana na madame ariko aramubwira tindatangara amagroupe hirya no hino numva abantu bariko barazumviriza. Turashimira Imana n'Imana abantu bazipartaja zikagira ico bizabafashije. Hari abantu twagiye tumva bireconcilier nabo bubatse, hari abantu tumva basigaye batahura abandi surtout hariyo benshi cyane biyakiriye biyakiriye bumva yuko ubunye ataragahabwa bumva yuko atari abantu butugenegene ariko ari abantu bakwiye baremwe mu ishusho y'Imana. Uyu munsi rero imbere yuko dutangura ikindi cigwa turacana mu matamperama hariyo umuntu yatubaje ikibazo ariko imbere yuko mvuga kuri ico kibazo yatubajije nagomba kubibutsa yuko ariyo chaîne ya YouTube twatanguye yitwa Baho Podcast. Ndabibutsa yuko mugiye kuri iyo page Baho Podcast mukayishiramwo murashobora kubona inyigisho zitandukanye twagiye turagira hama mwibuke kuyabonesha kugira muronke notification bibakundiye kandi turabibasaba bimwe bivuye ku mutima muzipartage n'abandi ntawuzi nimba zoba zaragufashije ntuzi uwundi kumbure mankarimwo kumbure zo mubera inyishu. Imana ibahezagire. Rero hariyo uwatubajije yatubajije ikibazo kuvyerekeranye n'amatamperama. Murabona yuko twavuze amatamperama atandukanye dutangura tuvuga tamperama yose tuyisobanura mu nyuma turavuga mu gihe umuntu afite tamperama kanaka yubatse n'undi afite indi tamperama ibitandukanye turagerageza amakombinezo atandukanye gushikaho dushika kuri kombinezo aho abantu babiri bubatse bafite tamperama zimwe canke bakorana cyangwa bari mu mirimo itandukanye ingene bogirana ubucuti hama mu nyuma twaraye tuhejeje novuga amatamperama muri relation bagirana n'Imana. Ubu rero uwo muntu yaratubajije none kuvyerekeranye n'indero y'abana ikibanza c'amatamperama cyo kimeze gute na cane cyane y'abantu bubakanye badafite tamperama zimwe usanga hakunda kuba kenshi tudu conflit cyangwa tukutumvikana ingene bafata abana ingene babarera ivyo babaha ari kubaha amakado n'ibiki hari gusanga abantu bapfa utuntu nk'uto cyangwa vyerekeranye no kubakarira cyangwa vyerekeranye kubakorera amadevoir n'ibindi. Rero
rero sinzi ikintu Nathalie yotubwira kuri ivyo nagomba numve no kuri experience yiyo nashaka no kukugarura experience yacu ko sijeje nyene ariko nashaka kuramutsa abantu bose no kuri mani bahezagire cyane n'ikintu kituhezagire nuko deja baradusuggerera muratubwira mukatubwira ico tien ngo hewe nta kuntu mwovuga kuri iki kintu pardon ugasanga nitwe twaciyumviriye kandi ugasanga tien kirimo ubutunzi hari n'igihe nanatinya dayo no kwa borda isuje y'abana ahubwo ati bana turacafisa abana bato nibarakura ngo bashike mu bigero ta experience dufise muganga ntasanga iyo tuko turavuga ivy'amatemperament nabo vy'ukuri turabona ko ariko ingaruka zabo kuri bo rero nkuko twabivuze kuvyerekeye indero y'abana umuvyeyi vraiment dayo ni benshi babitwandikiye bashaka tubwira ati turagusavye sha ugeregeze murabe ico mwotubwira ko ntimugaba mudusenge ko naje wenda keneye kubibwirwa ko kandi ndizera ko muri ze échange ni gihe muzovyumva Imana izotugendera naje we nkihana parce que c'est sûr qu'il y a des choses nezo gupanga rero ico notangura kuvuga nuko umwana n'umugusha ubwa mbere na mbere umwana n'umugisha peu importe ingene yavutse ushobora kweza ko yavutse mu rugo classique umugabo n'umugore bubatse bashobora ko ari umukobwa yatwaye indi wabo ashobora kuba ari mu zindi conditions zitandukanye umwana yamara umugisha kuko umwana avuka ubwa mbere na mbere ku ntumbero y'Imana umwana ntabaho ku bwacu igihe ikosa nibaza tukunda no gukora nuko iyo tugize n'ubukwe kujya kubukwe twibeza ngo tugire ubukwe ku bwacu on se marie pour nous kumbe tugira ubukwe kuko ari ministeri Imana yaduhaye hama ariko muri iyo ministeri hariho ibintu byiza bizima ari byo gukundana ari byo kirere ciza c'amahoro n'umunezero hariho imigisha novuga ntimigisha y'urugo ni consequence yuko wakurikiye canke watahuye ko wacimana ariko urugo ntugwinjiramwo ntugurika inyuma ko iyo migisha nibaza ko n'abana nivyo nyene umwana sumugisha wawe bwite n'umugisha Imana yiremeye ku bwayo yagutijije rero umwana havamwa ni ntirano ijambo ry'Imana riravuga riti muri Colossiens 1:16 car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Bisigura yuko n'uwo mwana ubona kumenga waramwifuje. Mu bwenge bw'umwana w'umuntu uravuga ati bon nshaka kuvyara mu mwaka wa kabiri wa gatatu n'ibindi bikurikira umwana wa mbere uramwifuza ukamuplanifya kandi ni si bibi. Kandi après tout Imana ntiyo umwana avuka bivanye ku bantu babiri babanye kwa kiranswa naho umenga ubona ko wamuplanifye bisigura ko bugi kintu wapanze uragifise ko autorité d'une certaine manière umenye yuko ari ntirano kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo c'est moi qui crée en vous le vouloir et le faire nukuri hari abavyeyi mpora numva ngo urumva ngo ndashaka kuvyara umwana ngo numva nshaka kuvyara hari igihe wumva umenga ufisigi hari abantu bakunda gucokoza ni igisigo gushaka kuvyara umwana ugasanga c'est une envie qui vient ataco rusanzwe ufise muri ako kanya ubwenge bukakwereka donc ugasanga umwana burya avuka ku ntumbero y'Imana naho hari igihe wibaza ngo nuyi wawe donc ubwa mbere na mbere nukuri novuga yuko ubwa mbere na mbere umugisha umwana n'umugisha ariko sumugisha wawe bwite wo kwigungirako n'umugisha w'Imana iguhaye. Amen. Imana ishimwe cyane ofete Nathalie karavuga ivyonye acanyibutsa hari igihe ugasanga tubonye nk'abana ugasanga umwana sanase hariyo terme Nathalie yakunda gukoresha abwira nyina w'umwana ngo yo ngwasha ngo wabaye ibisi gusa urumva kuko ngo nta gashusho kawe karimo na kase gusa ariko nagomba kubabwira natwe turamabisi n'amabisi yashikanye aba bana ngaha ku isi nagomba kubabwira ngo mu mugambi w'Imana kuva isi itararemwa uwo mwana wawe Imana yari imufise muri projet ndazi na cyane cyane nk'aba bantu baba hanze ndazi ko ico kintu gikunda kuba kubera stress y'ubuzima kuva mu gatondo gushika mu ijoro wiruka amashift y'akazi n'ibindi bitandukanye washika muhira udukorwa to muhira gutegura imfungurwa kuboza kubambika n'ibindi bitandukanye usanga rimwe na rimwe warabaye mekanike wirotruva ukora ibintu machinalement ntufata umwanya wo kwicara nagomba kukubwira ngo uri umugestionnaire wabo
iminsi yose iyo uri kuradiringa nabo ibyo ukorera kuri bo byose nagomba kukwibutsa ngo nabo imana yagutije sibyo donc uri umugestionnaire wabo nyene bo ni imana mwibuke wa mugani w'amataranto amataranto abantu bayahawe ari batatu umwe ahabwa amataranto ubona ari menshi uwundi ahabwa amataranto ubona ko ari moya uwundi nawe ahabwa itaranto rimwe ujya w'itaranto rimwe aragenda arahamba nagomba kubabwira hari abantu bahambye abana babo numva ko babishe nubwo tuzi yuko hari ababica fizikuma ariko kenshi mu buzima tubayemo nagomba kukubwira mu gihe imana itaraguhishurira cyangwa utarakira uguhishurirwa kw'imana igihe turi ko turategurira ijambo na natali turi ko turavugana numvise umenga birankoze ko ndiko ndavuga ngo yo mana ni ukuri ndagomba yuko notahura noronko guhishurirwa kw'icyo wampereye Evane dufite abana batatu abakobwa babiri n'umuhungu umwe mana ni ukuri hari igihe ka Evane kadushusha umutwe hari igihe mbaya dushusha umutwe kuko nyine nubwo ari gakebo paraporo y'umuhungu ariko hari igihe twibagira kwamba twibuka tuti uyu muntu ntahashuhije umutwe ndi umugestionnaire wiwe nyenewe ariho hako n'amafukama ngo uvuge ngo mana mbega uyu muntu wamumpereye iki uyu muntu mana ntiyaje giturumbuka ntiyaje parazari ntiyaje mana hariyo igituma wampaye uyu mwana reka ndabakariro gasanzwe sinzi uko Yosefu yavutse ariko Yosefu yavutse nk'abandi bana urumva ntiyavutse akoroka cyangwa ntiyaje ava mu ibabi akura hamwe n'abandi bana mugabo ako kana kiruka hirya no hino ababyeyi ntibari bazi yuko kuriko harimwo connection na survie yabo harimwo novuga muri bo muri we imana yabitse ikizobatunga imyaka n'imyaka imana ishimwe sinzi natari icyo bibandaniriza ni ukuri nk'uko rero yarabivuze aha rero umuntu yavuga ati none ko mutaravuga iby'amatampehama none two turatanga urufatiro ibisiguro y'ibintu bimwe bimwe ubwo tuzotangure tuvuge ibyerekeye amatampehama kuko nk'uko yabivuze tuko turaganira navuga ntireka tuzokwihana Olivier nafite ngiye kuranda zanga en tant que mélancolique hari amafaiblesse yanje ashobora ko yararemereye abana banje tout simplement ariko ikosa umuntu akora no kwibagira yuko turabagestionnaire b'Imana ikindi kintu kigira kabiri tukavuga nuko abana baza n'ab'Imana imbere yacu twavuze ko ari imigisha y'Imana umwana n'umugisha ariko ubwa mbere ni umwana n'uw'Imana si uwacu c'est pas une propriété privée si ibintu byacu twigungirako kuko icyo kintu iyo umaze kugitahura biranakorohera no kurekura mu mutima no kurekura bisigurike si ukurekura ngo uramuhevye uramutaye oya hari igihe umwana umwizirikirako umwibikako ugasanga wabaye hari icyo bita abajumo siamwa abajumo bavuka bafatanye ugasanga umwana ntakiri libre urumva ugasanga icyo kintu nikiba hari ijambo Imana igeze kuvuga Yesu igeze kuvuga mu epître umuvuti Imana yanje namubwa wari dur quand même ngo je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée ngo je mettrai je mettrai entre la mère et la fille, la belle-mère et la belle-fille, le père et le fils. Vous aurez comme un ennemi les gens de la maison. Iyo ukumviriza iryo jambo abantu benshi amabibaza ngo mbega ngo nuko abantu barazokizwa batandukane ugasanga umwe mu muryango arakiriye Imana birahindutse nivyo birashika yuko iyo umuntu afashe ingingo akavuga ati jengera nkurikira Imana ategwa n'abandi ariko si ico conyene kuko Yesu ntiyoza ubwira avuga ati ndaje gutera induru mugabo twibike yuko ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu ni jambo Yesu ni nk'inkota hariho imigenderanire burya tuba dufitanye n'abo tuvyaye canke abo twavyaye ibiri tellement fusionnel ko iba dangereux iba mibi urumva ugasanga ntubidegemvya entièrement rero Yesu akaza ati Natali ifo ko ndagusepara n'uwo mwana wa kuko waramwidentifiye ko cane kwidentifia ko no kuvuga iki uramwibonamo ukabona ati je amakosa nakoze muri passe amakosa ivyo ntashitseko ubuganga ntashitse kure ibintu ukicumwe j'espère ko umwana wanje azobishikamo umwe yatiriganya umwe yagerageza kwerekana ko agerakije ukacubibona byose tous les espoirs ko zimushirako ivyo navyo sivyo kuko uwo mwana n'uw'Imana avant rero ijambo ry'Imana riraza neza kudufasha gukata amfite ndayibona nka bisturi ikura kwa amarelation atariyo ante twebwe n'abana bacu
cyangwa twebwe n'ababyeyi bacu abo dukomoka kujya ibikora n'uwo mwubakanye niko izo bikora avec toutes les autres relations kuko ari ijambo ry'Imana rivuga muri Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est une épée à double tranchant ngo elle vient séparer ce qui vient de l'esprit et de l'âme kuko kenshi urashobora kuvuga ati je ndakunda abana banje ariko mukunda mu mushaha kandi ukamukunda kuko afise icyo akuzanira nk'umubebe wimufashe uramufata ukamusomagura kubera araryoshe ntagutera induru iyo atangiye gukura agatangura guhekrama ivyiwe agatangura kuba independent utangura kwineva ati abantu wa undi yakuze ntakinshaka no ntakiproduiza muri wewe cya kigumba kumba cikibebe nta kindi mugabo ni wa wundi nyene urumva donc Imana idufashe dutahure yuko nabo bana nabi Imana ubwa mbere na mbere icyo kintu nataravuze par rapport y'iyo novuga iyo fusion ishobora kuba dangereuse ni nayo ivukamo kenshi amahorasi ari toxique hagati y'ababyeyi n'abana ugasanga rero umwana babambe umubyeyi hari igihe umenga afise mu mwana wiwe abonamo prolongement yiwe donc ivyigwa atagize abigire abishike ko urumva akaza ataronse umwana karonke niyo hageze yuko yubaka donc uwo mufiansa amuzaniye yumva yuko adakwiriye kuko mu mutwe hariyo standard urumva kumbure nawe araregreta uwo bubakanye ku buryo acavuga ati sinkeneye ko agira erreur nawe ngo aze gufatana n'uwundi hariyo utu tuntu rero twinshi nicyo gituma nagomba kubabwira bene data urumva Bibiliya iratubwira ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo nagomba kubabwira ngo n'uwo wabyaye ntukwiriye we kumurema mu ishusho yawe yaremwe nawe mu ishusho y'Imana Imana niyo imufitiye mission nicyo gituma rero kenshi nk'uko Natali yavuze iyo bariko barakubaha agace iyo bariko barakoresha bisturi irababaza rero hariyo amahorasiyo igenda irakata buke buke kuko ari wewe ari nawe nta n'umwe aviva nta n'umwe yidegembya muretufana urumva muricana urumva ni nka kujya ni nk'ikibyimba kigutwara amaraso kitategerezwa kugutwara amaraso canke akandi karero nagomba gutanga ni nka kujya kwa cordon umbilical urumva malgré yuko uwo mwana yari mu nda mwari mumaranye amezi 9 ariyo moya ya communication yo kumugaburira n'ibindi iyo avutse ntibihutire kuyikata kuyica usanga ari umuvyeyi ari umwana bose barashobora kugenda rero iyo bayikase habamwe iyindi relation ariko igatuma ari umuvyeyi ari umwana bashobora kubaho nico gituma rero nagomba kubabwira kenshi abavyeyi ndazi hariyo abavyeyi nzi relation zabo n'abana zari tellement fusionnelle ku buryo niyo hageze yuko abana baja mu maprojet yabo abavyeyi badeprima yumva yuko umenga aramutaye yumva ati jewe j'ai investi toute ma vie j'ai même abandonné toute ma vie ku buryo umwana wiwe yagiye muri projet cyangwa agiye mu bindi agiye kubaka ugwiwe cyangwa mu gihugu mu bindi bihugu cyangwa agiye mu bindi yumva yuko umenga ni trahison urumva kuko yumva yuko umenga umwana anashobora kwevuriwa handero yiwe aho rero niho nitwavuga ikintu cerekeranye na identite tuzokwerekana yuko umva ni byiza gutahura yuko uri tuye avant de devenir maman ou papa urumva tu existais tu étais urumva et tu es toujours donc naho rero novuga iyo piège usanga ihari rero tugomba kurangiriza gatoyi ngaha tuzobandanya kuri ico cigwa ariko n'aya majambo turiko turavuga je numva ariko arankorako numva umenga ariko arasubira kunyugura amaso numva umenga sinovuga byinshi Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza kandi turabifurije indwi nziza mugire umugisha bye.